Ruwanga kuri Hote Nationale nimero 5 hahejeje kuba ambiscade novuga yuko iteye ubwoba ishoboye gusiga abasirikare bagera ku 17 bahasize ubuzima abandi benshi barakomereka. Ni mu gihe imodoka z'inyeshamba za AFC M23 zariko zirava mu gisagara ca Uvira zerekeza muri Minembwe, ariko abazarino ntibabashije kubemerera. Baciye bategura gatego novuga yuko kadasanzwe, baciye bategura ambiscade. Iyo ambiscade iza guhitana abasirikare bagera kuri 17 b'umuhari w'inyeshamba za AFC M23. Iyi ni nkuru duhejeje kuronka mu kanya gato, turaza kuyibasangiza tubabwire ingene ino ambiscade yateguwe n'ingene yagenze, tubabwire n'agace yabereyemo neza na neza ndetse n'ivyashoboye kuba bihononekara. Tunababwira yuko ubu tuvugana imigwano isa n'iri kiregereza isugereza igisagara ca Uvira. Mvuze ikirasugereza igisagara ca Uvira, mwumve yuko abari mu misozi abariko barataka baciye kuri Paul Karundu ni mu bindi bice, mwumve yuko ariko baregereza neza kugira ngo bashobore kubabugaranira zino mbeba za Sarambwe ngaha mu gisagara ca Uvira. Amakuru dufise yizewe aremeza neza yuko coalition ya FARDC iriko iregereza inyuma yo komora inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri Makobora ya mbere ndetse n'iya kabiri. Biraboneka neza yuko inyeshamba ziriko zirasa n'izigera ku marembera bivanye n'ingene ziriko ziriko ziratakwa kw'ibiteno bwo bidasanzwe. Ubu cyo biko birabera mu migwano, turaza kubibabwira mwakiro kiganiro, tubabwire n'ingene byifashe, ingene imigwano iri kiragera, twabwira ngace bito Katongo Kabimbi ubwo n'ubuce buri neza na neza mu marembo y'igisagara ca Uvira. Amakuru yeruye, amakuru y'ukuri turaza kubabwira neza aho coalition ya FARDC ahigeze n'umwanya ishobora kugenda kugira ngo ishobore kuba yamaze kuba ifata igisagara ca Uvira ikagisubiza mu minwe nkuko bacamanye. Ariko imbere yuko twinjira mu ganda cyacu nyezina, manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi, ndavuga bari mu Burundi, abari mu Rwanda, muri Kongo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, abari Europe, abari Asia, abari muri Amerika. Mwiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurikiranira. Jewe ni Tokodi de Black nje mugiye kubana mwakino kiganiro. Amakuru nganda babwire yuko kandi yizewe nuko mukanya gaheze haheje kuno musigerekezo rya 2019 hahejeje kuba ambiscade n'ubwo kidasanzwe aho yabereye neza na neza muri Ruwanga kuri Hote Nationale nimero 5, aho M23 zakubiswe mu gatego, aho imodoka zabo zeko zirava mu gisagara ca Uvira zerekeza mu Minembwe. Wazarendo babimenye atakibazo na kimwe, biza kurangira zino yeshamba z'u Rwanda zikubiswe ambiscade canke ambushi, birangira bahaburiye abasirikare batari bake. Amakuru dukura mu basanzwe bari muri ubwo buce bavuze yuko inyeshamba n'imodoka bari basanzwe barimwo zaturiwe. Ushobora kuba ukeneye amafoto n'amavideo y'izo modoka ngene zaturiwe, ariko nubwo wataje kutuka imirambo batweretse ingene imodoka zahiye ziratokombera izi nyeshamba zari zisanzwe zirimo. Ubwo nyene ambiscade ikiba nuko bamwe bahise basiga ubuzima. Ubu amakuru dufise yizewe nuko bose hamwe bari muri izi modoka bagera ku basirikare 34. Amakuru dufise yizewe nuko bakimara kuba bagwa muri ino ambushi, ndazi ndababwira ingene yateguwe n'ingene yagenze, nuko abagera kuri 17 bo muri zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFC M23 RDF bahise bahasiga ubuzima bidasubirwamo. Amakuru y'ubutazi twarose nuko abazarendo bari mu gisagara ca Uvira babonye ingene zino nyeshamba ziduga maze ziraduga, bagoma bahana amakuru maze ziraduga kuri Hote Nationale nimero 5 zerekeza mu Minembwe. Niho abazarendo bo muri Uvira baca bakominikana n'abazarendo bari hariya muri Ruwanga. Twanababwira yuko Ruwanga na gace ga controlwa asampopsa na coalition ya FARDC, ndavuga FARDC bo nyene ndetse n'abazarendo. Rero abazarendo muri Uvira bahise bakominikana n'abazarendo bari hariya muri Ruwanga, barababwira ati hariho imodoka ziriko ziraza nizinyeshamba z'igucu Rwanda zifashe direction iyi niyi muzitege umwanya uyu n'uyu. Abazarendo bari muri Ruwanga niko guca bakora kano gatendo canke
niko guca bategura kino gitero. Nuvuga yuko aho izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zasanze zamaze kugwa mu gatego bidasubirwamo. Amakuru dufise nuko 17 bo bahise bahasiga ubuzima nkuko tubikesha abari basanzwe bari aho byabereye. Abasikari 17 b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bahise bahasiga ubuzima, ndetse abandi nabo barakomereka. Hari abashwiragiye biruka mu mashamba, hari abafashwe mwiri. Abo bose turaza kuza tubatoreze inkuru y'ukuri yo vyahereye uko bimeze, naho bari maginga yatuvugana dushobore kubabwira ukuri, ndetse tubabwire suite y'izi nkuru z'abo basikare ba AFC mu23 bariko barerekeza mu Minembwe. Abandi bavuga yuko bari abasirikare bari kumwe n'abasivile babaherekeje hariya mu misozi ya Minembwe kugira ngo baze gushobora gusangira Noheli n'ubunane n'abanyamurenge biwabo basanzwe bari hari. Amakuru dufise y'ubutasi nuko havuga yuko harimo abasivile bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagomba kwerekezwa hariya mu misozi ya Minembwe. Niho coalition y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zaca zitegura voyage kugira ngo zishobore kubashikanayo, ndetse amakuru dufise nuko batabashije gushikayo, baciye babategerera mu nzira, babatega ambush cyangwa ambuscade. Umubare ungana nk'uko canke igitigiri c'abasirikare 17 bo bahise basiga ubuzima. Matekwa zitari nke nazo zafashwe neza, mu gihe abandi bo baciye bahunga bacumva umuriro w'amasasu menshi, ariko arabavugira ko canke ukungene bariko bararasa ko byaboneka neza yuko wazarendo bacumva iyo nkuru bahise bajyamira amajanja maze barabatangatanga bisanga mu gatego. Ayandi makuru twobashikiriza kandi y'icizere yuko mu minsi mike uno munsi canke mu minsi mikiri imbere ikino gisagara ca Uvira gishobora gusubira mu minwe ya leta atakibazo na kimwe. Ubu tuvugana nuko FARDC yamaze kuba yigarurira makobora zose kandi zibiri, yahora ifise makobora imwe. Twonababwira yuko kwigerekezo rya 2026 nyamba niyenze na 54 ariho habereye imigwano ikomeye, vyatumye inyeshamba zitari zike ziburira ubuzima mu migwano ariko irabera muri makobora. Abo twabanye mu biganiro tworebabwiye, ndetse tubaha n'amafoto n'imirambo y'abasikare bizinyeshamba bari bahasize ubuzima. Ndibaza yuko ibi mwabashije kuba mubikurikirana. Ndazi yuko twabandanije kubaha ukuri kwa byose uko byifashe. FARDC mutuvugana izi makobora kari zibiri yamaze kuba izishira mu minwe yazo, yamaze kuba ariyo izifise 5-5. Rero harakurikira iki? Amakuru dufise yizewe nuko imigwano ubu iri mu marembo y'igisagara ca Uvira ku birometero bigera ku ndwi byonyene, nibwo buce FARDC imaze kuba yigarurira ibice 100% ihakura zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twababwira nk'agace kitwa Katongo ndetse na Kabimbi biri ngaha neza na neza mu marembo y'igisagara ca Uvira, niho imigwano iri kirabera. FARDC iriko iragerageza kwinjira mu gisagara ca Uvira ari no munsi cange ejo bivanye n'inguvu bariko barakoresha. Ubu rero kabisa ku birometero 7 FARDC yerekeza mu gisagara ca Uvira. Rero novuga yuko ari ikintu cyiza, ari cizere ku bakunzi ba coalition ndetse n'abakunzi b'igihugu ca Kongo n'abakunzi b'amahoro mu karere, bumve yuko bariko advancinga neza cyane umwanya n'umwanya, bashobora gutanga resulta nziza cyane maze bakomora z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nagenda babwire FARDC igisubirana mu minwe kino gisagara ca Uvira, mumenye yuko zino nyeshamba ziri mu gisagara ca Uvira zizoba zisigara inzira ime kugira ngo zihunge. Nayo iyo nzira si yindi, si y'amazi kuko nizoja Karemi, si y'amazi kuko nizoja Baraka, nizoja mu misozi kuko imisozi yo yambawe na coalition ya FARDC. Ibindazi yuko mubizi imisozi yose donc ihananiye igisagara ca Uvira, murabizi yuko yamaze kwambagwa na coalition ya FARDC. Nani ndababwira incuro nyinshi yuko zino nyeshamba ziri nk'ahantu ziri mu gakoridoro. Rero inzira izi nyeshamba zo zisigaranye yo kugira ngo bakize amagara, mu gihe FARDC yokomeza yatsa umuriro ngaha ku gisagara ca Uvira, inzira basigaranye niyo guhungira mu gihugu cy'u Burundi baciye mu nzira z'amazi canke zo ku mupaka. Zino nyeshamba inzira imwe zizoba zisigaranye niyo guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Uca wibaza ati none ko impunzi yamara impunzi baramutse bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, leta y'u Burundi
ntizohava ibafunga kubera ko nayo itabashigikiye idashigikiye imigambi yizinyeshamba n'imyitwarire yazo. Ibi ni ibintu benshi muca mwibaza, ariko impunzi uko iri kose bari impunzi kandi utegerezwa kuyakira ndetse ukubahiriza n'amategeko internationale agenga impunzi. Rero impunzi z'amase zihungiye mu gihugu cy'u Burundi zokigwa nkuko izindi impunzi zikingirwa, ariko zigakingirwa nkuko ari abasirikare. Nabwo umusivile n'umusirikare bakingirwa kumwe, kandi umusirikare murabizi yuko umuntu yarashe aba afise ibintu byinshi mu mutwe, aba afise gutahura kwinshi bashobora no donc kubera nk'abamufunga cyangwa bakamushikiza ahandi batashikije. Abandezi nyeshamba inzira zisigaranye ni imwe yo kugira ngo bahungire mu gihugu cy'u Burundi mu gihe bokomeza kuraswa ngaha mu gisagara ca Uvira. Ndabasubiza inyuma gato kugira kuzijya mu 2026 uno mwaka kuno kwezi nyene, murazi kungene inyeshamba za AFC M23 zarashwe bikomeye, haba muri Makobora, haba kuri poro ya Karundu cyangwa kivuko ca Karundu, ndetse n'ubundi buce twagiye turabwira bwabereye imirwano. Amakuru dufise y'ibiharuro bimaze gutororokanwa y'abashoboye kuba bahasiga ubuzima n'abasikari bagira ku majana 3 binyesha abazigu cy'u Rwanda bamaze kuba bahasiga ubuzima. Igitigiri c'abafashwe mbiri ntabwo turabasha gukimenya, ariko mumenye yuko ari benshi. Twaragiye turabereka amafoto no ku munsi w'ejo duciye ku rubuga tuzozo turacisha ku biganiro mwino misi gwitwa Kodi Entertainment, kandi muremerewe mwese uje gukora subscribe kugira ngo mubashe kuronka ibiganiro n'utu video tuzo turabashishiriza ko Kodi Entertainment. Murashobora kugenda kugira ngo mugire subscribe, hama muzoze muraronka utuganiro n'amafoto n'amavideo bizoba byaranze imirongo y'urugamba muga mu buryo bumeze nk'ubuhishije. Ibi twaraberetse matekwa nkuko babivuga cyane abari bafashwe, ndetse harimo n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda nkuko mwabyumvise muri ya video. Abatarayiraba iyo video cenda bashigirira link muri commentaire ya mbere, niyo video nza kubashiramwo link muce mujako mugirabe ibabere nk'ikiraro kiberekeza ku iyo video yerekana ingene abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bafashwe ku munsi w'ejo. Bafashwe bimwe bikomeye, ndetse barabazwa byinshi. Ubona neza yuko bari kumwe n'abakongomani, harimo abanyarwanda batazi Igiswahili na ndiyo bose barafashwe. Umuntu akeneye kuraba ino video y'aba basirikare ndetse n'abantu bari mu Rwanda bashaka kuraba ko harimo bene wabo canke abanyi babo, muri commentaire ya mbere muza gusanga yo link y'iyo video, hama muce muyinjira ku kugo rubuga maze mu manakore subscribe kugira ngo kuno rubuga zozora wacishiriza kwa ayo video ndetse n'amafoto muzobasha kuza muraraba proof canke fact zerekana yuko ivyo twababwiye ku mirongo y'urugamba ari ibintu vy'ukuri kandi vyizewe. Rero singomba kubarambira, singomba kubabwira byinshi, nuko mumenya yuko ambassador yahitanye abantu 17, nuko imigwano yabero 26 yihitanye abasirikare bagera ku majana 3, abeshi barafatwa, ndetse mukanatahura yuko imigwano gutuvugana ikirabera hitwa Kabimba ndetse na Katongo ahaneza neza mu bwinjiriro bw'igisagara ca Uvira. Sinagombye kubabwira byinshi cyangwa ndabarambire, mu nkundire nongere nshimwe cyane mu bose mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abari ngaha mu gihugu ciza cy'u Burundi, abo turiko turasangira bonane, tubabwira ati mwese turifuza gusangira bonane, kandi ni ibintu byiza, ni ibintu biryoshe cyane. Reka renda bifurize Noheli nziza, turacari mu bwiza bwa Noheli. Ndanabifurize umwaka mwiza w'ibihumbi 2025 uzoba ari umwaka w'imigisha, umwaka wo gusenga twishurwa, umwaka w'amahoro mu karere, umwaka wo kuronka ibyo twifuza byose, kandi nkuko ngo atawusaba ngo papa wiwe cyane umuvyeyi wiwe umukate ngo amuhibuye, ngo ni nko atawusaba ifi ngo amuhe inzoka. Turazi yuko Uwiteka Imana azokomeza kudukorera byinshi twifuza ndetse binadukwiriye. Bye bye, turongera mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.